Ishirahamwe ry'abakenyezi AFAD-UU Association des femmes actives et dignes umukenyezi w'ubwenge ryararonkeje imfashanyo ku mpunzi ziri muri ico kibanza mu Cibitoke aha turi mu ntara ya Bujumbura. Iyo mfashanyo ikaba yarigizwe n'ibifungurwa ivyankenerwa ku buzima bw'umuntu hamwe n'ibikoresho vy'ishure. Twazanye ivyo gufungura bikozwe n'ifu y'ibigori, ifu y'imyumbati, twazanye umuceri, twazanye ibiharage, twazanye amasabuni kugira ngo bashobore gukora ryasuku twabigisha. Twashoboye kuzana twadukoresho abigeme bariko baragera mu bigero n'abakenyezi bakiri bato bakoresha iyo bageze mu bihe vyabo, navyo twashoboye kubizana. Ariko kandi ntitwibagiye n'abanyeshuri, murabona ko buca amashuri atangura, twariyumviye ko twozana amakaye twashikirije na cyane babana bahunze, tugasanga ntibahunganye n'abavyeyi abo bita les enfants séparés avec leur famille. Abo bana twashoboye kubazanira amakaye kandi abatari bake bashoboye gushikirwa niyo fashanyo. Twashoboye kuzanira kandi abana bato cyane utuji tubanezereza kugira ngo baryoherwe babone ko bari kumwe n'abavyeyi. Aha twarumvise ko hari abana b'imfuvyi bahari, hariho n'abana usanga barahunze akisanga ni wenyene atamuvyeyi bari kumwe. Nibo rero twaciye twiyumvira ko ivyo bikoresho. Hariho rero n'undi mugwi w'abatwa mu mpunzi, nabo nyene twabashikirije ibitenge byo kwambara. Abo nabo nyene twashoboye kubarosa nabo. Ibintu byose twagiye turatanga rero ciye amafaranga angana miliyoni 200 z'amafaranga y'amarundi. Mw'ishirahamwe ry'abakenyezi twariyumviriye ku mpunzi ziri muri iki kigo, uko twabona ko impunzi ari muri bamwe baba bafise ibibazo ko baravanye n'imiryango, niko twaciye twiyumvira ko abakenyezi twoza kwifatanya n'abandi bagenzi bacu ndetse n'abandi bantu bose b'impunzi bari muri iki kigo. Iyi site twayumviriye nk'intango kuko sigikorwa novuga ngo gihereye ngaha. Ishirahamwe mu byo rijejwe giyumviriye kuzoshira imbere hariho gushigikirana, gufatana mu nda na cyane gufasha abantu bari mu mikoro make, abantu bari mu buzima budasanzwe kugira ngo tubabe hafi. Murabizi rero impunzi ziba ziri mu bihe bidasanzwe, icyo gituma twiyumvire ko twohera hano ikindi gihe tuzotere turaba n'izindi mpunzi ziri mu bice bitandukanye. Abarongoye ico kibanza baboneyeho kugaruka ku buzima izo mpunzi zibayemwo. Ahanini izo mpunzi zikaba zigizwe n'abahunze intambara ziri mu gihugu kibanyi n'u Burundi arico RDC. Tubakumva Emmanuel nkaba ndi haserukiye ikigo ni plan ngaha mu Cishemere, ikigo kijejwe kwakira impunzi no gufasha abatagira ubwene gihugu ONIPLA, Office National de Protection des Réfugiés et Apatrides. Ishirahamwe ni muri province ya Bujumbura, commune Cibitoke, zone Cibitoke ku mutumba wa Murambi. Numunezero n'amajambo yo gushima ukuntu biyumviriye kuri aba bantu basanzwe ari abantu bafite ibibazo bitandukanye byo gufungura, byo kwisukura, kwisuku, bijanye na hygiene menstruelle nkuko mwabonye bagatanga amakotex n'amasabune n'ibiki, bakoze cyane gose. Twakenguru ngira ngo mwabonye ko n'ibifungurwa byabonetse bitahavuye bikwira bose, ahubwo coba ciza hamwe nk'irishira hamwe ryo kwiyumvira kuzogaruka canke se hamwe hogira n'irindi shira hamwe risha gutanga ubufasha rikaba ryo biyumvira kuko n'abantu vraiment barafise ikibazo c'inzara cyane, inzara, ivyambagwa, amazi twovuga ko bayafise, ariko ibyo bafungura, amasabune, aho barara, ivyo bintu vraiment ntibishimishije, n'ivyo baronka ntibikwiye. Kuri uwo munsi rero haratanzwe n'inyigisho zitandukanye, tukavuga nk'inyigisho zifatiye kwirondoka rijanye n'amagara meza. Uyu munsi twashoboye gushika muri iki kigo, ubwa mbere novuga nti twazanywe n'ibintu bibiri. Ubwa mbere twariyumviye ko twoza kugira ngo dushigikire impunzi za hano mu kuzirosa ibintu biboneka. Twazanye ivyo gufungura, twazanye impuzu, twazanye amakaye y'abanyeshure, twazanye n'ibindi bikoresho bitari bike, ariko kandi twariyumviye ko twoshiramo n'inyigisho. Turabakenyezi, ubwa mbere umukenyezi twabonye ko akeneye inyigisho zijanye n'amagara yiwe. Ko murazi ko iyo umukenyezi afise amagara meza acaba inkingi y'amagara meza mu muryango wose.
twashizemo kandi n'ikigwa kijanye n'isuku. Murabona ko ngaha ahantu hakoraniye abantu batandukanye, hatabaye inyigisho zijanye n'isuku, abantu bashobora kwifata ukutari kugasanga banduye ingwara zitandukanye. Nico gituma twabibukije yuko bakwiye kugira isuku aho bari, isuku ryo ku mubiri, isuku ry'aho bari, eka muri vyose bakagira isuku. Twatanze n'ikigwa kandi twize ikigwa kijanye no kubana neza, la cohesion sociale. Kubera ko mwabonye ko muri iki kigo hari abantu batandukanye, bisaba ko tubibutsa ko bagomba kubana neza, bakabana bumvikana, bashigikirana, ibibazo bafise bakabisangira, bagashigikirana. Hari n'ikindi kigwa cyatanze kijanye no kwirinda amabi ajanye no guhohotera abakenyezi, ico bita revebeje. Naco twategereza kucigisha nkuko nabivuze, hahurikiye abantu benshi. Hamaze kuba hari abantu benshi rero, ni ngombwa tubatahuze ico kintu cyose coza gihonyanga agateka k'umukenyezi, agateka k'umwigeme, eka mbere n'agateka k'abagabo. Turateye akamo abantu bose bariko baradukurikirana. Twebwe twashoboye gushika ahantu, twabonye uko ibintu vyifashe. Aba bantu barakeneye gushigikirwa cyane. Ico gituma duhamagaye umuntu wese abishoboye cyangwa ashobora gushikana n'ijwi kure, avugire aba bantu kugira ngo babashikeko. Twebwe twashoboye guha bake, ntitwashoboye guha abantu bose. Nabo twahaye, ntitwabahaye ibyo bakeneye byose. Muri make ubwa mbere tubabwira yuko atari bonyene, turabiyumvirako. Nico gituma na twebwe twashitse ngaha, turabakunda. Baje mu gihugu ciza, igihugu kibakunda. Abarundi rero bariyumvira no ku mpunzi z'abanyamahanga ziba zaje mu gihugu. Abarundi rero barabakunda, babanze bumve ko yuko turi kumwe nabo. Ico twabwira impunzi cyane cyane nibafatane mu nda. Ibibazo bariko barahura navyo babisangire. Uwufise icyo afashe uwundi akimufashe, babumbatira amahoro ahanyene bari. Kuko n'ahanyene mu kigo bari, hari igihe hashobora kuvyuka utuntu dushobora gutuma batumvikana, ariko tubahamagarira kumvikana, tubahamagarira gusangira utwo barose, basangira akabisi n'agahiye.